nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri ijya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, aho umwana w'umuntu azogarukira mu buninahazwa bw'ijuru ari kumwe n'abamarayika biwe, azovyagira ku ntebe y'ubuninahazwa bwiwe. Abantu bose bazokoranira imbere yiwe, aheze abasobanure nk'uko umwungere asobanura intama n'amahushi. Intama azoziherereza iburyo n'ayamahushi ibubamfu. Umwami azobarira abari iburyo bwiwe ati, nimuze batoni ba data, muronke ubwami yabateguriye isi itararemwa. Narashonje murangaburira, naranyotewe muramutwonywa, narakavantara murantora, nagenda gusa muranyambika, narindwaye murandaba, ndi mwibohero murandamutsa. Nabo bazomwishura bati, twakubonye ryarushonje tukakugaburira, unyotewe tukaguha icunywa. Twakubonye ryari uri akavantara ngo tugutore, ugenda gusa tukakwambika. Canke twakubonye ryari ugwaye canke uri mu ngoyi tukakuraba. Nawazobishura ati, nukuri ndababwiye, ico cose mwagiriye umwe muri abo bato bato mu bo tuvukana, nije mwakigiriye. Azobarira abari bubamfu nabati, nimumvireho mwabivume mwe, mugende mu muriro udahera wateguriwe shetani n'abamarayika bayo. Narashonje ntimwangaburira, naranyotewe munyimwe utwonwa, narakavantara ntimwantora, nagenda gusa ntimwanyambika, ndagwara ndaja mu ngoyi ntimwandaba. Bazomwishura bati, mukama twakubonye ryarushonje, unyotewe, urakavantara, uri gusa, ugwaye, uri mu ngoyi, turaheza ntitwagutabara. Azobishura rero ati, nukuri ndababariye, ico cose mwanse kugirira umwe muri abo bato bato, nije mwanse kukigirira. Bano rero bazotabwa mu mahano adahera, abeza nabo binjire mu buzima budahera. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Iyi nkuru nziza twumvise iraduhaye akaryo ko gusubira kwibuka yuko ikarema ko ari idutuma turaramura amaso, tugakirutsa umutima, tukibuka ko tugenda tugana umunsi uhambaye w'urubanza. Iyo kenshi uwo munsi w'urubanza tuko turawuvuga, twibaza yuko ari umunsi uteye ubwoba, twese tuca tujugumira, bizogenda gute, bizoba bigoye. Iyo bawuvuze twama twumva ikintu giteye ubwoba. Ariko burya sije nagomba kuzirikana ko gose, ariko nukubica ko kugira ngo twumve yuko iki gihe cy'ikarema ntikiriho ubwaco, nukugira ngo giterure umuzirikanye wacu hakiri kare, uburazirikana uriya munsi, kugira ngo uriya munsi wo hariya impera umuntu amenye kubamwo uyu munsi w'ubuzima bwiwe. Tugire Kristo. Erega umuhero si ikintu kizokugwako nk'ikintu kijuko. Umuhero uriko urawubamwo uyu munsi, canke uyu munsi uriko uragerageza kuba mwijuru. Ubu bikamera nk'ivyo umuntu agwana agerageza kurondeza mu buzima bwiwe. Nkuko twavyumvise twanabizirikanye dutangura inkuka y'imisa, umuntu akagerageza kwiyama inabi, akitwararika kandi gukora ineza yose abona ashoboye Imana icishije ku nzira y'ubuzima bwiwe. Uwo mwimenyerezo ni wo w'ikarema. Guhunga ibi twahora dukora tukimenyereza, ukamenga n'intambara, ariko kandi no kwitwararika tukava mu bunebwe
tugakora ineza yose Imana icisha ku nzira y'ubuzima bwacu. Hariho ineza ntiwoshobora gukora ibyiza byose ngo ubishobore, ariko hariho ineza ubona uti ndabona neza ahantu ko ari umukama ahamagara jewe ashaka ko tuyikorana, mugabo ukayirengagiza, hariho ahantu ubuhushije kwinjira mu ntumbero y'ijuru. Uriya munsi rero bwa mbere si umunsi, nicyo gituma Yesu atubwira hakiri kare ibizoba, nguku azosobanura impene n'amahushi, ashaka yuko uko kuzosobanura kw'uriya munsi gutangura kukubamwo, ukazura sobanura muri wewe ikibi n'icyiza, impene n'agahushi, ukamenya aho ubishyira, kimwe kimwe cyose ukagishyira mu kibanza cyacu, ukamenya icyo uzigama, ukamenya n'icyo wigizayo. Murumva rero yuko uriya munsi urahagaze ku kintu cy'ingene duhitamo, le choix de ta liberté. Cyo kintu kirahambaye rwose, gusaba umukama muri iki gihe cy'ikarema ngo aduhe inguvu zivuye mu ijuru, kuko hariho ahantu hamwe hamwe tegerezwa guhitamwo. Iyo udafise inguvu z'Imana, cyangwa ugatsindwa n'ubwoba, cyangwa ugatsindwa n'ubunebwe, cyangwa ugatsindwa n'akamenyero kabi, cyangwa ugatsindwa no kuba ngaho uri ikintu kivemveraho kitagiyo kiva niyo kija, ataco conona ataco gikiza, umenga n'uruntu rw'urupatapufu uraho muri divan, ntaco gwinona ntaco gwitwararitse. Ndibuka turi mu seminari baturera, gasanga muri raporo bakwandikiye ngo ntaco yica kandi ntacakiza. Uri giki? Uri kintu cy'ikiburirane. Kumwe na Yesu agira ati ntukanye kandi ntunashushe. Uri giki? Jambo ry'Imana rikagira riti reka gukora inabi. Mwumvise ingene gisomwa cya mbere kiguma kibivuga ngo ntuzurenge, ntuzugire iki. Icyo twita la partie négative y'ijambo ry'Imana itubuza gukora ikibi. Ariko mwumvise Yesu nawe agira ati gaburira ushonje, ambika utambaye. Mbere ushimye tuko turavuga urukundo, bimwe byavuga ngo amasheri sheri shushu, ngo ubu busheri nyabwo rero gasanga ni ibintu by'ibishobisho gusa, ariko ataco biranguye, ataco bitransforme, ataco bizanye mu buzima. Mukama katwigisha ati gukunda mbere no gukunda nk'Imana. Urukundo karuhera kure, ntube bakundukize. Abarundi busanga turi bakundukize, bakunda umota ga parfum, bakunda uzanye ishikanwa, bakunda uje atagorana atimika ahubwo azanya gemuye, bakunda utaje kukugora. Hago Mukama kagira ati mwumvise igena agira ati icyo cyose mwagiriye umwe muri abo bato bato, bamwe ubuzima bwagize bato bwashize hariya kumpera. Bamwe papa kunze kuvuga ngo bari à la périphérie, ukaruhera hariya ugaha urukundo uwisi yimye urukundo. Suko mu ibintu bwa mbere mugabo kumwitwararika, akumva ko akunzwe, aronsi ikibanza muri ubu buzima, aronsi iteka muri ubu buzima. Aho koko vy'ukuri niho uzotanga rukagira uti, ukazosanga Yesu akubwiye ati mbe waruzi kuri ya munsi bari kubigirira jewe. Ni wabesha mugenzi wawe, ni wamwararaza mu magara make yiwe, ni wamwikira hejuru cyangwa ukamusahura cyangwa ukamurira urubanza, Yesu akakubwira ati bijya byose wabigirira jewe. Abitubwiye kare kugira ngo uburabimenye hakiri kare, kugira ngo ntuzutangare n'ubundi, ntuzutangare nabi, sinze ntangare nabi. Kwama tuzirikana uwo munsi. Hariho abantu usanga bari mu myaka bawuzirikana cyane, n'abandi bakiri mu myaka ishuha bakibaza bati twebwe turacariho. Nze muraba bagifisa amaraso ashusha aba jeune adolescent, nabona yuko umenga yopfa. Uwo munsi ukaza aritega ibyo ari byo byose. Oya, iminsi yose twame tuzirikana n'umunsi mwiza, n'umunsi mu bisanzwe uri mu munsi wose w'ubuzima bwacu, n'umunsi uzoba nk'umusozo
wanditswe mu minsi yose y'ubuzima bwacu. Ntiturindire kubona hajya hose tuwusaba ngo duhe iherezo ryiza, ntitubone umenga uri hariya hijya ku mpera. Uri mu munsi wose ubaho ubuzima bwawe, mu munsi wose w'ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana rikagerera uti wiyame gukora nabi ariko kandi ukore ni neza. Aho niho ineza iba yuzuye. Ntugume gusa dans l'innocence ariko kandi ube dans l'engagement. Ibyo bintu bibiri twame tubijanisha, kuba innocent, kuba umuntu atakibi yiyotsa mu mutima wiwe, ariko kandi kuba umuntu angaje akora ineza, akorera ineza abandi, akorera ineza cyane cyane abantu bato bato, akorera ineza umuryango wose, akorera ineza rusangi, igirira neza benshi. Ubuzima bwawe ukazosanga bwarasharijwe n'ubwiza bw'Imana. Ntiturondere gusa amafreshere y'inyuma, guhinga imishatsi, kuja kwipodora neza, bimwe by'abasore bagomba bajya ivyuma kugira ngo babe ibintu by'ibikota, bagatereka ubwanwa bwinshi, byose harazigiye bigahera. Isharize n'ibikorwa byiza, isharize mu kuba umuntu yanka gukora inabi, agashima gutwagwa no gukora ineza, kugira ngo ivyo bihera umunsi byarangiye, ivyo bindi bidahera nivyo bisa, nivyo bagenzi baduherekeza kuri wa munsi bakatuvugira imbere y'Imana. Ese iki gihe cy'ubuzima sigaje, ese iki gihe cy'ubuzima usigaje coguma kizana iwawe, uko kwirinda inabi no gukora ivyiza bizoheza bikagutanga imbere, bikakuvugira ku munsi wagwo. Amen.